undi adakwiye ngo ntago ishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, ntago ishobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Wowe wahisemo gukurikira Imana, ibi bigutere kuyikunda nawe kuko yaragukunze, ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo rwatumye itanga ico yari ifise gusumbya ibindi byose. Urwo rukundo ntizoguheba ubu wayimenye, ngo yadukunze tukira abakunzi. Twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice 8 umurongo wa 35 gushika ku murongo wa 39. Abaroma igice 8 umurongo wa 35 gushika 39 handitswe ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke no guhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirwa twicwa bakuduhora, twageranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Nuko kuko menye neza ntabikekeranye ko naho goba urupfu canke ubugingo canke amarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke afise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mukundi uriko uradukurikira, undi adakwiye ngo ntago ishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, ntago ishobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Wowe wahisemo gukurikira Imana, ibi bigutere kuyikunda nawe kuko yaragukunze, ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo rwatumye itanga ico yari ifise gusumbya ibindi byose. Urwo rukundo ntizoguheba ubu wayimenye, ngo yadukunze tukira abanyavyaha. Niko mu Baroma igice ca 5 havuga. Abaroma igice ca 5 umurongo wa 6 gushika ku murongo w'9 handitse ngo tugifise intege nke mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Kuko ari bigoye ko umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza kumbura umuntu yotinyuka kumupfira. Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukira abanyavyaha. Nuko none tumaze gutsindanishizwa n'amaraso yiwe tuzorushiza guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. Imana ishimwe. Mukundwa, ndagusenge ngumva ukunzwe, umenye ngo ivyo vyago uri kuracamo ntago ishobora kugutandukana n'urukundo rw'Imana, ahubwo urwo rukundo nirwo rukubashisha, nirwo rugushoboza kunesha. Aha nyene Paulo mu cete c'Abaroma igice ca 5 aravuga kuva ku murongo wa 1 gushaka ku murongo wa 5 ngo none rero ko twatsindanishijwe no kwizera dusa amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubuntu duhagazemo, kandi tunezezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezerwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi ko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugerageza kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Mukundwa, urakunzwe, ubimenye naho ibintu bikigoranye, umenye ngo uranesha kandi ntago ishobora kugutandukana n'urukundo rw'Imana. Ibi nivyo bashiki ba Lazaro batahuye muri Yohana igice ca 11 umurongo Yohana igice ca 11 umurongo wa 1 gushika kwa 3 handitse ngo hari uwaragwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yaragwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Turazi ko yavuye aza akamuzura, naho yaje acerewe, naho yaje Lazaro umubiri wamaze kubora, amaze gupfa. Ariko kubw'urukundo yamukunda byatumye aza
aramuzura. Umenye ngo urukundo rwiwe rurakomeye gusumvya urupfu, ngo urukundo rurakomeye gusumvya amazi menshi, ngo urukundo rufuka ibyaha byinshi. Urababarirwa kubw'urukundo rwiwe niwemera kwihana, kandi nawe umukundisha umutima wawe wose n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'ivyo ufise byose. Imana iguhezagire, umenye ngo ntabwo ishobora kugutandukana n'urukundo rw'Imana. Urakoze kudutega yombi, urakoze gukunda abandi no kwitwararika abandi no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uragahezagirwa wowe n'abawe mu vyawe hose. Amen.